Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburida Eta TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana no kugubwa neza kuroranirwa bitangwa n'Uhoraho nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye hose. Ni jewe Janvier Manirambona n'ubundi nongeye kugaruka muri kino kiganiro kugira ngo dusangire amajambo y'Imana afise dusanga mu gitabo c'amazaburi. Kino gitabo ndagikunda cane nahata gitabo na kimwe nanka kubera yuko naramaze kubabwira mu biganiro vyarenganye. Kino gitabo ko hariho umukomantateur yagikomanseko nimba mvyibuka neza umengo yitwa Calvin, niwe yavuze ngo kino gitabo c'amazaburi ngo ni icirore. Icirore nico umuntu wese yiravyemwo uko ari kose, uko angana kose, icari co cose, ico yoba yitwa ico cose, ari umukuru w'igihugu, ari umukene, ari umutunzi, ari muremure, ari uwirabura, ari mugufi, ngo umuntu wese yiravye wo mu cirore ngo vyanka vyakunda ngo aribonamwo yisangamwo. Rero ngo n'amazaburi nayo nyene niko kuko ngo umuntu wese iyo yiravyemwo ngo araronkamwo ivyiwe, araronkamwo imfashanyo yiwe. Uri mu bihe bigoye yiravye muri ano mazaburi araronka amazaburi amufasha muri ivyo bihe bigoye arimwo. Uri mu bihe vyiza vy'umunezero nawe nyene iyo yiravye mu mazaburi araheza akibonamwo. None rero nuko ayo mazaburi rero nanje ndayakunda cane kandi ni meza, muze murayasoma muzobonamwo ibitari bike. Jewe usanga mbere muri Bibiliya y'ikirundi mfise narasurinye cane vyinshi bitari bike. Dusome rero Zaburi ya 51 umurongo w'10 wonyene, simave nguma mvuga menshi ya minota yacu mabe musanga imperanye. Umurongo w'10 uvuga ngo Mana undememwo umutima utunganye, unsubizemwo umutima uhamye, Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo ni isengesho umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo ya 51 muri kino gitabo c'indirimbo z'Abisirayeli. Asenga Imana avuga ngo Mana undememwo umutima utunganye. Bibonekana yari afise umutwaro, munyemerere mvuga umutwaro, bibonekana ko yari afise umutwaro wo gusaba Imana ngo imuhe umutima utunganye. Bica byumvikana yuko bishoboka yuko umuntu abaho adafise umutima utunganye, ahubwo akaba afise umutima wanduye, umutima mubi, umutima wo gutsindwa, umutima utemewe imbere y'Imana, umutima mubi, umutima ucafuye, umutima utejejwe. Kuko bavuze ikintu gitunganye mu mvugo biblique, mu mvugo ya Bibiliya baba bagomba kuvuga ikintu cejejwe, ikintu Imana yishimira, ikintu kigororotse, ikintu kibonekanamwo ukwera kw'Imana, ikintu kitagira agasembwa, ikintu kitagiramwo icaha, ikintu kitagiramwo amanyanga, ikintu Imana ishize ku munzane wo kugororoka isanga gikwije ibiro ku munzane w'Imana. Ico nico kintu bavuga ngo ni ikintu gitunganye mu mvugo ya Bibiliya. Bavuze rero ngo Mana undememwo umutima utunganye, nico kimwe no kwimuririmbyi bavuga ngo Mana undememwo umutima ugororotse, undememwo umutima utagiramwo ivyaha, kuko uwo mfise ntutunganye, uwo mfise wuzuye ivyaha, uwo mfise n'umutima w'umunyamafuti, uwo mfise n'umutima ugabitanya, umutima mfise n'umutima mubi. None Mana undememwo umutima utunganye, undememwo umutima mushasha, Imana yacu nihimbazwe. Murazi ko ari indirimbo ivuga ko mwene ayo majambo, nimba mvyibuka neza ni indirimbo y'amajana 337 twarayivuganye ko mu biganiro vyarenganye muri ayo mezi yarenganye. Hanyuma yarangiza rero no murongo avuga ngo unsubizemwo umutima uhamye. Byumvikana ko ataragifise umutima uhamye. Bavuze umutima uhamye nawo ni umutima utsindaje, ni umutima atajwi riwagiriza ikibi, ni umutima atahwa riwucumita kubw'icaha. Ni umutima atavoix de culpabilité iri muri wo, ni umutima atakintu kiwagiriza ngo wewe aha waramenje, aha warahimutse, wewe. Ni umutima
utekanye, ni umutima utuje, ni umutima novuga ngo atagakacira, ni umutima ivy'isi bidafise ikibanza muri wo. Murazi ko ari indirimbo 102 ivuga ngo ivy'isi vyamvuye mu mutima ku bw'amaraso ntagakacira, simpave nja muri birebire ya minota biduherana. None rero uyu muririmbyi arasenze avuga ngo Mana ndakwinginze Mana undememwo umutima utunganye. Umutima mfise ni umutima wamaze kwandura, ni umutima wamaze gucumura, ni umutima wamaze kuba kure yawe. Umutima mfise ni umutima wuzuye ibyaha. Umutima mfise Mana ntutunganye haba namba. Ariko ko naje gusenga, ko nafashe amasengesho, uyu munsi mpisemo gusenga nsaba ngo Mana umutima utunganye. Ndagomba umutima utunganye. Mfise umutima udatunganye, mfise umutima wuzuye mw'ivyaha. Ndakwinginze ngo ndememwo umutima utunganye. Kandi Imana mukure mu mutima utunganye mu muntu, ni ukuvuga itunganye uyu mutima nyene afise, ikawuhindura mushasha, ikawukuramwo ivyaha, ikawugira uwejejwe, ukabona kwemerwa n'Imana. Arasenga, bibonekana yuko uyu mutwaro yasabye ikintu gihambaye cyane, kuko ibintu byose bipfira mu mutima. Umutima upfuye byose biba bipfuye. Umutima niwo mpwemu yera bamwe. Umutima bene data aravuga ngo Mana ndakwinginze ngo mu mutima utunganye, kandi unsubizemo umutima uhamye utsindaje, ata kintu na kimwe wagirizwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo, hariho byinshi dusengera, hariho byinshi twitwararitse, hariho byinshi twitaho, hariho byinshi tubabaye, hariho byinshi twiruka inyuma, hariho byinshi imbere dutangira n'amahera, hariho byinshi dufata n'amatike tukagenda kure cyane tugiye kubirondera, hariho byinshi turondera tugatama. Ariko mugabo sinzi ko kino kintu wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha uhora ugiha umwanya, uhora ugiha agaciro, mbega uha valeur ingana gute umutima wawe kugira ngo uwo mutima utunganye. Kumbure vyoba byaragenze nabi, ugasubira inyuma, ugacumura, ukandura, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yari mw'isi. Iyo umuntu akiri mw'isi aba akiri mu ntambara. Iyo umuntu ari mw'isi abahura n'ibyaha, abahura n'ibyago. Imana yacu nidutabare rero. Kubw'iyo mpamvu iyi ntambara yo gusaba, yo gusenga, yo kwinginga Imana ngo turememwo umutima utunganye, ni intambara ya buri munsi, ni intambara ya misi yose. Dukwiye kurwana urugamba, dukwiye gusenga uko bukeye uko bwije, twinginga Imana ngo ibyo tubona ko bidatunganye itugwize kw'imbabazi. Amaraso ya Yesu atuboneke ko twemerwe n'Imana, kuko y'ibyaha bitubonetse ko, y'ibyaha bibonetse mu mitima yacu, ugutungana guca kudukurwako imbere y'Imana, duca tubabo gutsindwa n'urubanza nk'abandi bose. Ariko mugabo iminsi yose tuvuga ngo Mana ndagomba umutima utunganye, byoca bigenda neza. Kandi Imana yoca umutima utunganye, igaca kugira uwemerwa nayo, ibintu bigaca bigenda neza, ugaca ubaho ufise amahoro. Abafise imitima itunganye baba bafise imitima ihamye, itarimwo voix de culpabilité, itarimwo ijwi riwagiriza ikibi, utarimwo ijwi riwutsindisha, riwucuma utariwubwira ngo ariko wewe nubwo biruko ibuka ibi n'ibi 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 n'ibi. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Ngomba garukirize ngaha rero, kuvuga menshi siko kuyamara. Utwarira ijambo naringenzwa no kugukangurira gusenga Imana uyinginga ngo
ikurememwo umutima utunganye utarimwo ivyaha, igushoboze kubinesha, igushoboze kuvyirinda, igushoboze kwiyubara, igushoboze guca kure y'icitwa icaha, igushoboze kuba ufise umutima utarimwo ivyo wagiriza ikibi, kuko muri kazoza Yesu Kristo azogaruka gutora umugeni wiwe ari we shengero riri mw'isi, kandi azotwara imitima itunganye. Imana yacu nidutabare, dusenga Imana. Naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha. Mwami Yesu, uragahimbazwa, uragahezagirwa kubw'amajambo meza twumvise adukangurira gusaba umutima utunganye, umutima uhamye utari mwijwi riwagiriza ikibi. None umuntu wese asanzwe afise ibintu bimucira urubanza, bizananye muri ya majambo, muri bya byifuzo, muri za ndaba, muri za ngendo, muri za nyifato, twari kuvuga vyinshi. Nuko uyu mwanya uhariwe kino kiganiro tutifuza yuko urenga ngaha kanini, ariko umuntu wese Mana yitahuye ko ikintu kimwe canke bingahe bibonekana yuko vyatumye umutima w'utabutunganye, akaba avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza kw'imbabazi, Mana nyemera, Mana mparira, Mana mu mutima utunganye, Mana mu mutima utarimwo ikuri wagize umuntu. Tumugirira neza yemeze nawe. Urakoze urigura n'abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha mu izina ry'abagira Kristo Yesu tuvyizeye. Amen.